Mwiriwe canke mwaramutse umwe wese bivanye n'aho atumbereye. Ndabahaye ikaze mu kiganiro c'uno musi aho tugiye kurabira hamwe ibintu bitanu kandi nzi yuko bizobagirira akamaro. Ni ibintu bizobagirira akamaro kuko naravyitondeye ndabiraba neza, nshima kubisangira namwe. Rero ni muri kino kiganiro niho vyose mugiye kuvyumvira. Burya hari igihe usanga umuntu ari mu bibazo kanaka, ugasanga umuntu kugira atere imbere ntivyoroshe, ugasanga umuntu yama mu bibazo, yamana mu agahinda, ariko muri ivyo hariho bimwe bimwe twe twikwegera. Hari ivyo usanga turimwo tutazi, ivyo usanga ari twe tubituma, ariko ntitumenye yuko vyose biva kuri twebwe. Rero uno musi ngiye kukwereka ibintu bitanu, ingeso zitanu, nimba uzi yuko ivyo bintu bifise ataho uzoshika. Rero ngiye kubibereka ivyo ari vyo, ndabereke n'ukuntu mwobihindura, hanyuma bikakugendera neza. Nimba uno musi ata mahoro wari ufise, nimba uno musi wari ubayeho wumva yo kumenga isi yarakwase, bigaba bikakugendera neza. Karibu cane, vyose muri kino kiganiro, ndabahaye ikaze. Les 5 obstacles qui peuvent freiner ta vie. Ibintu bitanu nimba wewe uzi kubikora bishobora kugendera nabi, bishobora kutorohereza ubuzima bwawe, ugasanga ubuzima bwawe ntibuvaho buri. Cane cane sindi kumvuga mu butunzi kubera sindi kumvuga ivy'abagwiza tunga, ariko ugasanga mu mibereho yiwawe, ugasanga isura yiwawe nta gihinduka. Iterambere, le premier obstacle soprene. Uzosanga umuntu akama yidoga imisi yose, akama n'amaganya, akama yidoga, je ivyanje ntibigenda neza, chez moi ça ne va pas, sinzi icabaye, ndakora ibi n'ibi nta kigenda, je ndumva jewe naragowe, je mva ahantu atakivamwo, je mvukana n'abantu bimeze uku n'uku, jewe ibintu vyinshi nyene bijanye n'imyidogo, kwerekana neza yuko wewe atako biri, wewe ntumeze nk'abandi, abandi bose wewe barakurenze, wewe nta kigenda uravyumva. Iyo myidogo iratuma wewe umutwe wawe, ubuzima bwawe bwakira iyo myidogo, ugasanga ico bikora bigusubiza inyuma, nta courage wiha, nta courage biguha, bikagusubiza inyuma. Rero nimba uzi yuko uri umuntu akunda kwidogera uko abaye, akunda kwidogera ubuzima, akunda kubona iwe gusa ko bitagenda, iyo ngeso uzoyihagarike. Kwidoga ntaco bimaze ataragusubiza inyuma. Le deuxième obstacle qui peut freiner ta vie. Intamamyi ya kabiri ishobora gutuma wewe ivyo bitagenda neza, être pessimiste, umuntu atacizere yiha, ugasanga wewe ahantu uhagarara misi yose ni kubitagenda neza. Tu t'appuies toujours sur des pensées négatives. Ntiwigera ubona yuko hari icogenda neza, ukama uri umuntu yihebuye, ukama wibuka ivyabaye, ukama wibuka uko wakuze, ukama wibuka ivyakahise. Ntube optimiste, ukavuga uti jewe naho nobikora ndazi ntacovamwo, jewe naho nogenda nkorora inkoko, naho nogenda nkorora inka, je ndazi wanje nta kivamwo, ndiyizi, ndamaze kubikora kenshi, ndamaze kuba n'ababanyi babikora, jewe n'ukuri ndabona neza ko bino bintu atakivamwo. Ukamuhagarara ku vyiyumviro atari vyo, sur des points négatifs gusa, ntiwigere uba optimiste. Nimba uzi yuko utari optimiste, nimba uzi yuko wamuhagarara ku bintu bibi gusa, iyo ngeso uzoyihebe, niwayigumana naho ntaho uzoshika. Ica gatatu gishobora gutuma wewe ivyo bitagenda neza, le troisième obstacle qui peut freiner ta vie, la peur de risque. Ugasanga umuntu avuze ati ko mfise bino bihumbi 100, nenagenda hakora kino kintu nikigende neza, aya mahera gahomba, nzoca mbaho nabi. Ninafata ino voyage, nkaja muri kiriya gihugu, nkaja kwiga kino kintu, ninashikayo hanyuma nkavyiga, ninaza sindo mu mutaho kubishira mu ngiro, nzoca mbaho nabi.
uwo muntu akama yumva ko iwe muri we ikintu cyose yosohora nk'umutahe, ikintu cyose yoshiramo inguvu ngo akore nikitagenda neza azoca abanaho nabi, azoca apfa, azoca amera gute. Uyo muntu no kuvuga yama afise ubwoba muri we, yumva yuko ibintu bigenze nabi ubwo nyene nawe azoca azimangana. La perte de risque ni ikintu kibi, nimba uzi yuko utinya gukora ikintu kanaka, utinya gukora urudanzwa kanaka, utinya gushira amahera mu kintu kanaka ngo have uhomba, uzobiheba. Kubera nta muntu n'umwe, ikintu cyose dukora kuri iyi si ni risk. Kugenda ni risk, kugira mariage ni risk. Ntubu uzi ngo mbego tugize mariage ninde, tuzobana gute? Naho uri kuragenda ushobora kugira accident, niyo ni risk yo kugenda. No kurya ni risk, ushobora kurya byinshi ukagwara. Nta kintu na kimwe kuri iyi si kitagiramo risk. Rero ntutinye gufata risk, kuko nutafata risk nta nico uzoshikako. Hari umugani uvuga mu gifaransa ati kino risk riye nari, atacu utanze ntacu uronka, nuko atacu utanze nta nico uhomba. Ico rero ni ca gatatu, ugerageze ukireke nimba rusanzwe ubikora. Le quatrième obstacle qui peut freiner ta vie, ikintu ca kane coshobora guhagarika ubuzima bwawe, naco uravye neza ukaciga aho ushobora kugiheba, être influencé par les autres. Ukazosanga umuntu iwe nta ngingo yigera yifatira, igihe cose akora ikintu aruko abantu n'abandi bantu. Nimba naka yaguze ikirato c'ibihumbi 100, nawe ugaca uvuga ngo nanje ntakiguze sinoshiwe. Nimba yaguze jeans, nimba yaguze ishati y'ibihumbi 50, ngo je nayo irya shati nzoca ndayigura. Nimba nwera ahantu waja kunwera aho hantu nwera, ntuza amahera nizo uko angana, nimuronka si uburyo bumwe bwinjira iwanyu, ariho ugasanga ubayeho uraba abandi, ubayeho ugomba kwigereranya n'abandi bantu, ubayeho ugomba kubaho nyene, kubaho mu buzima atari bwawe. Aho ico womenya, gerageza ubeho wewe nyene ukuri, usumira aho ushobora gusumira, unwera aho ushobora kunwera, utaravye umuntu n'umwe. Ntugerageze n'umunsi n'umwe kubaho uravye ngo naka ngo mbega ngo mugenzanje, ngo mbega ngo abakorege banje, ngo mbega ngo abo tubana ngo bimeze gute, banwera hehe, bambara gute, bafungura gute. Fungura kwawe, nta muntu n'umwe musa kuri iyi si, iyi si urumwe. Gerageza rero ubeho kubona uburyo bwawe bukorohereza, ukora ivyo ubona bishoboka, bidashoboka ubireke, ubuzima bwawe bugumize mu ntumbero yiwawe, ntuje kwigeranya n'abandi bantu wosanga uri kurahahombera. Le cinquième obstacle qui peut freiner ta vie, être sans objectif, kuba hatantumbera. Hari umuntu usanga umenga yibereyeho hagati kari mu ruzi, iwe umubajije uti mbega uno mwaka ufise intumbero yihe, canke ivyo uri kuriyumvira ufise intumbero yihe, ugasanga uwo muntu nta ntumbero nimwe yifitiye, yibereyeho uko nyene, ntazi yaja, ntazi yava, nuko nyene, nta birebire arimwo. Rero ukaba uzi neza yo kubayeho, utagira aho ugomba aho ugana, utagira aho uvuga uti nerekeza aha, utavuga uti jewe uwompa miliyoni zinoca nkora iki, utavuga uti je ndifuza ko myaka 2 noba ameze uku. Ukaba uzi yuko ubaye hatantumbera, ugerageze uje ahantu wicara uri umwe utekane. Nimba uzi kwandika, wandike ku rupapuro uvuga uti ndifuza gushika hano hantu. Hera rero uno munsi uraba ivyo bintu 5 ko ubifise, ugasanga ivyo bintu usanzwe bikora ubisezere burundu, ntuzosubire kubikora. N'impanuro nguhaye, kandi bindohera ari uko ntanze ibintu bikagira aho bifashije, nivyo bimiteka. Nivyo rero nahanyu ho kubiraba neza, kandi azi ko bizogenda neza. Ndabashimiye cyane kwa mwabanye nanje muri kino kiganiro. Ntimwibagire gusonda kuri s'abonner, mwama mwabikoze, mugire partage bishikire benshi. Hari benshi babashaka kuvyumva. Tubaye mu isi udashoka uhorora n'umuntu ngo aguhanure, uhora n'umuntu agufashe ha mu vyumviro. Ibintu vyose si amafaranga. Hari umuntu aguteye icyumviro kumva arakubatse, akubakiye ubuzima, ugasanga birakugendeye neza. Tuzosubira rero, mugire like na partage ko nabibasavye. Abataragira s'abonner, mugire s'abonner. Tuzosubira, mwakoze cyane.